wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose noti umwami ari kumwe nawe. Mwaramutse Life Center. Good morning to you. Mwaramutse neza. It has been a joy to be with you. Rero numunezero kubana namwe. In 1981, when I was about to start a new ministry leadership role, mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1991 igihe nari ndiko nditegura gutangura igikorwa gishasha cyangwa ibango rishasha nari ngiye gukora, my father gave me a gift. Papa yampaye ingabire. It was a framed verse inscribed. Ryari ijambo ryanditswe muri Bibiliya. 2 Corinthians 4 verse 7. Abikorinto wa kabiri igice cya 4 umurongo w'indwi. But we have this treasure in jars of clay. Dufise ubutunzi mu nzavya z'ibumba. To show that this all-surpassing power is from God, not from us. Ngo ubushobozi buhebuje bube ubw'Imana butavuye kuri twebwe. Not surprisingly, because it was a gift of my father, that has become one of my prized possessions. Mu buryo butangaje kubera yuko yari ingabire nahawe na data, rero yaciye ba verse magaciro cyane mu buzima bwanje. It hangs on the wall in my home. Naciye ndayimanika, umva cyari gitambara yamuhaye cyanditse ko iyo verse yaciye imanika mu nzu yiwe. And I want to explore with you this morning the meaning of that powerful verse. Shakara yuko twinjira twimbure dutahure neza isobanuro y'uyu murongo. Let me read the previous few verses and a couple of verses following so that we can see the meaning of this passage. Munyemerere some gatoya imirongo itangurira uyu murongo twasomye mikeya n'iyindi yiherukira. 2 Corinthians 4:5 I will start with. Abikorinto wa kabiri igice cya 4 umurongo wa 5 niho dutangurira. For we do not preach ourselves but Jesus Christ as Lord. Kuko tutigisha abantu ivyacu ourselves as your servants. Ariko tubigisha ivya Kristo Yesu ko ari we mwami natwe ko turabashumba banyu kubwa Yesu. For Jesus' sake. Kubwa Yesu. For God, who said, "Let light shine out of darkness," made his light shine in our hearts. Imana imwe yavuze ngo umucyo wake uvuye mu mwiza niyo yakiye mu mitima yacu. To give us the light of the knowledge of the glory of God. Kwerekana umucyo niwo kumenya ubwiza bw'Imana. In the face of Christ. Buri munyonga ha Kristo Yesu. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is not from us. Ariko dufise ubwo butunzi mu nzavya z'ibumba ubushobozi buhebuje bube ubw'Imana butavuye kuri twebwe. Verse 8. We are hard pressed on every side but not crushed. Dusegerezwa impande zose ariko ntidushika mu mbombane. Perplexed but not in despair. Turazazanirwa ariko ntituranduka umutima. Persecuted but not abandoned. Turahamwa ariko ntiduhebwa. Struck down but not destroyed. Dukubitwa hasi ariko ntitugwaho. When I read these verses, they stand out to me, especially verse 7. Iyi mirongo yendiko ndayisoma ikisobanurira neza uyu murongo w'indwi. And in verse 7, I see two challenges for us as Christ followers. Kandi kuri uyu murongo w'indwi ndashobora kubona ikaburo z'uburyo bubiri ziza kuri twebwe nk'abana b'Imana. The first is, some of us don't think we're clay. Ikaburo rya mbere nuko bamwe muri twebwe ntibazi yuko ari ibumba. In Scripture, clay is used as an analogy to indicate two human qualities. Muri Bibiliya ibumba rikoreshwa kugira ngo rishobore kugaragaza uburyo umuntu ateye, uburyo bubiri bw'ukunge n'umuntu ameze. First, a positive quality. Icyambere ni mu buryo bwiza. Clay that's flexible, open to molding,
Open being transformed from the potter's hand. ibumba ni ikintu gishobora gukorwa kuko ushobora guhindura forme yacu mu buryo bwiyoroheje ukagiha iyindi forme ushaka. We read this description in verses like Isaiah 64:8. Ibi turashobora kubibona mu byanditswe muri Bibiliya muri Yesaya 64 umurongo w'8. That says, "You, O Lord, are our Father. Avuga ngo mwami wowe uri data. We are the clay. Twebwe turi ibumba. You are the potter. Ni wowe mubumvyi. We are all the work of your hand." Twese turi ibikorwa by'intoke zawe. This is a very positive quality. Aka ni uburyo bumwe bugaragaza ukungene ibumba ari ryiza. The willingness for clay to be flexible and molded and transformed by the potter. Ukungene ibumba rishobora kwemera guhindurwa forme rigahabwa yindi forme umuntu ashaka. But this is not the way the word clay is used in 2 Corinthians 4. Ariko rero muri Abikorinto gice cya 4 siko ibumbwa ririko riravugwa muri ubwo buryo. The second way that clay is used is to mean dryness, brittleness, frailty. Ikindi kintu cyakare cyangwa uburyo bwa kabiri ibumba rivugwamo riba ririko riragaragaza ikintu cyumye, ikintu gishobora kumeneka, ikintu gishobora kugira ingorane umwanya wari wo wose. When verse 7 talks about we are jars of clay, it's this kind of clay that it's referring to. In verse 7, when it refers to jars of clay, it's this type of clay. Rero ngaha kuri uyu murongo w'indwi twasomye iyo Bibiliya iravuga yuko turi inzavya z'ibumba, Bibiliya iravuga ibumba muri ubwo buryo aho ishobora kumeneka. We see this kind of clay with Daniel in the book of Daniel, chapter 2. Uburyo bw'ibumba kandi turashobora no kububona muri Daniel igice cya 2. Where he interpreted a dream of Nebuchadnezzar. Igihe yasobanuraga inzozi z'umwami Nebukadineza. And a huge statue is made of several layers of different minerals. Igishushanyo cyari gihagaze imbere ya Nebukadineza cyari gikozwe mu buryo butandukanye gikoreshejwe ibintu bitandukanye. Gold, silver, bronze, zahabu, umuringa n'ibindi. Iron, and then clay at its feet. Ibyuma ugashikanaho hagera ahantu ikorwa n'ibumba. Each level of the statue represents a succeeding kingdom to follow Nebuchadnezzar. Materiyo yose yari ikoze icyo gishushanyo yagaragazaga ubwami ukungene bwagira bukurikirane muri icyo gihe cyane. And each level would become increasingly frail and vulnerable. Kandi uko ubwami bwose bwari kuza bufise ukungene bumeze kandi bukaba bufise n'intege nke. And as we know from that story, eventually the dream shows that the clay will be shattered. Ariko kandi turabona muri iyo nkuru yuko ibumba ryoyo rizosangangurirwa. When 2 Corinthians says we are like jars of clay, it's this type of description that it's using. Rero ngaha mu Bikorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo w'indwi bariko baravuga yuko turi inzavya z'ibumba, bariko baravuga ibumba muri ubwo buryo ishobora kumenagurika. Sometimes we are dry and frail. Usanga turi abantu bumagaye. Some of us don't think we are. Hariho igihe kimwe bamwe batabitahura ivyo. We are still consumed by the effort to present ourselves as shiny and smooth and invulnerable. Hariho igihe kenshi na kenshi tuba dushaka kwiyerekana imbere y'abantu yuko turi abantu bameze neza, abantu batunganya, abantu bakomeye. Sometimes we think we are like the head of the statue of Nebuchadnezzar. Rimwe na rimwe twaba twumvira yuko turi umutwe kuri cya gishushanyo cya Nebukadineza. Or like a vessel of gold. Cyangwa twaba turi nk'ibikoresho by'izahabu. We may still pursue worldly pursuits like power and possession and prestige. Turashobora kubona ibintu nk'uko isi bibona aho irondera ubushobozi, irondera inkomezi, irondera kwimpressiona abantu. Believing that those will cover up umuntu akizera ibintu bishobora kumutwikira. The clay that's on the inside. Cyangwa bitwikira ya bumba iri muri we. They are not true. They are just superficial. Ukwiye kumenya yuko uko sukuri ahubwo ni ibintu vyo hejuru gusa vyo gushaka kwipfuka. Power and possessions and prestige someday will collapse. Ubushobozi, ubutunzi ndetse no kwiyerekana ivyo ni ibintu vyo hanze umunsi umwe bizokugwaho. Some of us don't think we're clay. Hariho igihe abantu rimwe na rimwe batibaza yuko ariko tumeze turi bumba. This verse says, yes you are. Ariko uyu murongo uvuga ego me nikumeze. That's the first challenge I see in that verse. Some of us don't think we're clay.
iyo niryo kaburo rya mbere mbona muri uyu murongo nuko bamwe muri twebwe badatahura yuko turi ibumba. The second is the opposite. Irindi kaburo rya kabiri ni mu buryo butandukanye n'ubwo. Some of us are all too aware of how much like clay we are. Ariko hariho abandi bama bahagarikwa umutima nuko ngene ari ibumba. And we do not think there's a treasure inside. Nibatahura yuko no kuba turi ibumba ariko muri iyo bumba muri izo nzavya z'ibumba harimo ubutunzi. I'm here today to tell you, yes, there is. Reka ndakubwire ndi hano no munsi kukubwira yuko egome hari ubutunzi muri iryo bumba uriryo. There is a treasure inside each one of you. Hari ubutunzi mu muntu wese hagati yacu hano hano. Some of us are all too familiar with our dryness and frailty. Bamwe kenshi usanga bahagarika umutima nuko ngene turi abantu bibumba nyene bafise intege nke badashoboye. Almost every day we encounter our shortcomings. Kenshi umunsi ku wundi twama twibuka uko ngene turi abanyantege nke cyangwa turi abantu badatungana Imana. We can hardly imagine that there might be a treasure inside this clay. Ivyo bigatuma kenshi bitugora kwiyumvira uko ngene muri twebwe hoba harimo ubutunzi. Well, let me just go right to the conclusion of my talk and say the treasure is inside you. Reka mere nkuvuga ivyo nza guhereza ko mubwira nti ubutunzi buri muri wowe. It is not of you, it is the all-surpassing power of God. Ubwo butunzi buri muri wowe subwawe ariko n'ubushobozi bw'Imana Imana ubwayo yishiriye muri wowe. Hallelujah. What treasure could we possibly hold inside these cracked, frail, brittle containers? Nubuhe butunzi dushobora kuba dufise muri izi nzavya z'intege nke zishobora gusambagurika umwanya wari wose. Verse 5 tells us the good news. Umurongo wa 5 uratubwira rero ubutumwa bwiza. We do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord. Nitwivuga twebwe ubwacu tubwira abantu ariko tubwira Yesu Kristo yuko tubwira abantu Yesu Kristo yuko ari we mwami. In fact, it is the good news. Reka ndakubwire yuko ukuri nuko iyo niyo nkuru nziza. That's the treasure that is inside you. Ubwo rero nibwo butunzi ufise muri wowe. If you follow Christ, its all-surpassing power is inside you. Nimba uri umuntu akurikira Kristo umenye yuko ari ubushobozi buri muri wowe ariko kandi ushobora no gushikiriza abandi. This passage goes on to clarify that for all of us who have decided to believe that Jesus Christ is Lord, uyu murongo rero ubandanya utwereka yuko kuri twese twahisemo kwakira Yesu no kumwizera nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu, God has embedded light in us. Nuko Imana yaciye shira umuco wayo mu buzima bwacu. Light that shines through the cracks of our human clay. Umuco umurika biciye mu buzima bwacu iri bumba. Listen to verse 6 as I read it to you again. Reka nsome uyu murongo wa 6 mukurikire neza. For God who said, let light shine out of darkness, Imana imwe yavuze ngo umuco wake uvuye mu mwiza, made his light shine in our hearts, niyo yakiye mu mitima yacu, to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Kwerekana umuco niwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu nyonga ha Yesu Kristo. I don't know about you, but I find those words inspiring. Sinzi wowe ariko jewe ndashaka kubona kungene aya majambo ari amajambo antahuza ibintu bikomeye. But truthfully, I find them a little hard to understand. Ariko kandi ndashaka no kubona ukungene bigoye yuko umuntu abitahura. They sound powerful, they sound wonderful, but I'm just not sure I fully understand them. Harimo ubushobozi budasanzwe, harimo ivyiza bidasanzwe, ariko kandi ndatahura yuko harimo biranagorana kubitahura. Let me restate the verse this way. Reka jewe nsubire mvuge uyu murongo muri ubu buryo. The same Creator God who simply spoke and light instantly existed, iyo Mana nyene yavuze yuko umuco ukwiye kubaho ukabaho, makes that same light shine in your heart. niyo Mana nyene yatumye uwo muco wakira mu mutima wawe. It's the same light, the glory of God, that was so evident on the face of Jesus Christ. Uwo muco nibwo bwa bwiza bw'Imana nyene bwagaragariye mu nyonga ha Yesu Kristo. This is a treasure of all-surpassing power, my friends. Ubu n'ubushobozi cyangwa ni nitunga kandi n'ubushobozi dushobora gushikiriza abandi. The light of the glory of God is in us. Nuko umuco w'ubwiza bw'Imana
uri muri twebwe. Haleluya. If this is true, and it is, this is very good news. Nimba ari ukuri kandi ni koko ni ukuri, reka ndakubwira yuko iyi ari inkuru nziza. We have a brilliant, glorious light seeping out of the cracks of our clay. Turafise ubutunzi, umuco w'agahebuza wakira muri twebwe. We are so aware of and embarrassed of our cracks. Kenshi turazi ukungana turi abanyantege nke, ibumba rero kwimenya abo turi bo nk'abanyantege nke bigatuma duhagarika imitima. But it's the very same cracks that reveal the light inside. Ariko kandi muri iryo bumba nyene, muri izo ntege nke nyene niho hagaragariramo umuco w'Imana. Imana ishimwe. Hallelujah. Since this is true, we can't avoid asking two obvious questions. Uku nukuri kandi ntidushobora kwirengagiza ibibazo bibiri. The first question I ask is, why is it that if I have this light in me, I feel so much like a jar of clay so much of the time? Rero ikibazo cya mbere ni iki: nimba uwo muco uri muri jewe, kubera iki iminsi yose nama mpagarika umutima no kumenya yuko ndi bumba ry'intege nke rishobora gusambuka umwanya wari wo wose. And the second question is, Ikibazo cya kabiri nacyo ni iki: why is it that the light seems completely covered up on those days when I feel like I myself am in darkness? Ni gute uyu muco uri muri jewe ushobora kuboneka nk'aho umengo watwikiriwe mu buryo jewe ubwanje nshobora kwibona ndi mu mwiza kandi uwo muco uri muri jewe? The first response I would give is very simple. Inyishu ya mbere nshobora gutanga yiyoroheje ni iyi: Our souls and our hearts nuko imitima yacu n'imishaha yacu were not designed for this fallen world. ntabwo vyakozwe mu buryo isi We imeze. are not at home in this world. Dukwiye kumenya yuko hano mu isi si wacu. Our hearts and souls were designed for the Garden of Eden. Imitima yacu n'imishaha yacu vyakozwe mu buryo vyoba mu itongo rya Edeni, Deep, profound relationship with God. aho iba mu migenderanire n'Imana y'ibwina. We were designed for beauty, Twaremwe mu buryo bw'ubwiza, fruits and vegetables, aho tubaho mu bintu vyiza, ivyamwa bimeze neza, constant worship like we just experienced. aho dushobora kuba mu matazira no guhimbaza Imana nk'uko twari turimo mu kanya. That's what our hearts were designed for. Ivyo nivyo imitima yacu yaremewe. And sadly, because of that one decision of the first man and woman, it all fell. Ariko rero ingaruka mbi yo guhitamo kubi k'umuntu wa mbere niyo mpamvu turiko turabaho ingaruka nk'izo. We were designed for a fruitful garden. Twaremewe kugira ngo tube mu itongo ryama ivyamwa. Until Jesus returns, we live in the Sahara. Kugeza igihe Yesu azogaruka tuzokwama turi muri ubu buryo, muri ubu buzima. Many years ago, in the late 1970s and early 1980s, I was on a missionary team. Imyaka myinshi iheze nko mu myaka wa 1970 cyangwa 1980 nari ndi umumissionnaire muri Haiti. We lived in Vienna, Austria, in the center of Europe. Bari yari mu missionnaire mu gihugu kimwe cyo muri Europe, muri sud. This was during the years of the Cold War with the Iron Curtain between West and East. Cyari cyagihe cy'intambara ya kabiri aho murabizi Almanya yari yatandukanyijwemo kubiri. The job of our team was to smuggle Bibles into Eastern Europe behind the Iron Curtain. Rero igikorwa cyacu nk'abamissionnaire mu gitwa turimo kwari kugerageza kwinjiza amabibiriya mu rundi ruhande rw'ubuseruko bwa Europe aho batakundaga yuko ijambo ry'Imana rivuga. The authorities of those countries, of course, didn't want us to do that. Ariko kandi ubutegetsi bw'aho hantu ntibwashakaga yuko twebwe tubikora. They knew there's power in God's word. They don't want that. Bari bazi yuko hari ubushobozi mu ijambo ry'Imana, niyo mpamvu batashakaga yuko ijambo ry'Imana ryinjira mu bantu babo. But we believed the verse that says, I will build my church and the gates of hell will not stand against it. Ariko twari twizeye ijambo rivuga ngo jewe ubwanje nzokwiyubakira ishengero kandi n'amarembo y'ikuzimu ntazo rinyiganyiza. It was a challenging ministry. Cyari gikorwa kiri mu ngorane zitandukanye. Every time we went on one of these trips, we knew that we might get caught and confiscated Bibles and thrown into jail. Kenshi igihe cyose twafataga izo ngendo twari tuzi yuko bashobora kudufata bakatwaka n'amabibiriya yacu bagaca banadushira mu nzu y'imbohe. It required people with strong faith.
bari abantu usanga biyoroheje batavuga menshi ariko kandi bafise ukwizera guhamye, and a willingness to take the consequences if possibly we might get caught. ivyo rero bigatuma dushobora kwemera n'ingaruka zishobora kudushikako igihe twafashwe. One of our most solid teammates is a man named Alex. One of our most solid teammates was named Alex. hariho umwe bari kumwe muri uwo mugwi wabo, izina ryose naryumvise neza, Alexander. Okay, Alexander. He was from Finland. Yari umuntu wo muri Finland. He was spiritually mature. Yari umuntu akuze vy'ukuri mu buryo bw'impwemu. Physically, he was an outstanding athlete. Ugiye kumuraba mu buryo bwo hanze yari umuntu nyene muto. He had great intellectual ability. Kandi yari umuntu aciye ubwenge cyane. He was studying at the University of Vienna. Yari umuntu yize muri iyo University ya Vienna. And in December 1980, he took a trip back home to Finland. Mu kwezi kwa 1988 yaciye afata indege asubira iwabo muri Finland. But in going back, he went through the Soviet Union to Moscow. Rero muri iyo nzira asubira iwabo yaciye aca mu gihugu cy'Uburusiya. Secretly hidden in a compartment in his car were 200 Bibles. Ayo kandi mu buryo abantu batabonaga yari afise amabibiri ashika 200 mu modoka yiwe. The Soviet Union was a very dangerous place to try to bring Bibles. Kandi mu Burusiya cyari igihugu kigoye cyane kandi harimo akaga iyo umuntu yinjiranyeyo Bibiliya. But we had great confidence that Alex was one of the men who could do this. Ariko kandi twari dufise icyemezo mu mitima yacu yuko uyu Alex ari umuntu bishobokera yuko ashikana mu Bibiliya aho yari yajanye. He never made it. Ariko kandi ntivyashobotse. Ntiyazishikanye. Actually, he made it to Finland. His car and the Bibles did not. We yarashitse mu gihugu ciwe aho yaragiye ariko imodoka yiwe n'amabibiriya barabimwatse. He was stopped at the border into the Soviet Union. Baramuhagaritse ku rubibe. And they suspected he had some Christian literature, and they literally dismantled his whole car. Bace bamwikeka yuko ashobora kuba afise ibitabo vya Gikristo, rero baca barahagarika umuduga yo kugira ngo bawuchecking. Until they found the Bibles. Kugeza igihe babonyemo Bibiliya. They brought him into a room and started interrogating him. Baca bamujana mu cyumba kimwe batangwa kumubaza ibibazo. And for the next 24 hours, they abused him, physically and emotionally. Amasaha 28 akurikira baguma bamutoteza, bamubwira nabi, bamukubita, bamutoteza mu bigumbagumba no mu buryo bw'umubiri. He was a very strong man. Ariko yari umuntu akomeye. And he broke. Ariko mukungene bamufashe muri uwo mwanya vyaciye bijanjagura umutima wiwe. Within 24 hours, he was answering every question they asked. Mu masaha 28 yari ariko arabishura ikibazo cyose baguma bamubaza. Who do you work for? Babaza ati mbega ukorera nde? Who are you going to go see? Ninde ugiye kuraba? Where did you find these Bibles? Nihe wakuye aya mabibiriya? Who else works with you in Austria? Ninde wundi akorana nawe muri iki gihugu? He answered every question they gave him. Yabishuraga ibibazo bikomakomeye bamubazaga. After 24 hours, they realized he didn't have any more information. They kicked him out of the country, sent him to Finland. Rero nyuma y'amasaha 28 aho babonye yuko atayindi nyinshi bashaka kumukuramo baca bamuterera hanze y'igihugu cyabo bamutera muri Finland. And a month later he came back to Vienna, and a few of us got together with him and just asked him to tell us the story. Nyuma y'ukwezi yaciye agaruka muri Vienna atangwa kutubwira ivyamubayeko rero. Alex, how could this have happened to you? Tubaza ati mbega Alex ibi bintu vyakubayeko gute wewe? Help us understand so in the future we can do a better job. Ati dufashe kwa ngo dutahure kugira ngo muri kazoza twege tuzo tubikore neza. And he answered our question so clearly and distinctly that I remember it to this day. Yaciye twishura neza ico kibazo mu buryo butahurika neza mu buryo nkikibuka ivyabaye kuri uwo munsi. He had just finished an exhausting series of intensive tests at the university. Yarahejeje en fait ikibazo cyanyuma mu mashuri yigaga muri university. Packed up the car he was in and took off by himself. Rero yaciye yinjira modoka acafata inzira wenyine aragenda. And he said to us, when I encountered them at the border, avati ngo igihe nashitse kuri bo ndi mu kurubibe nabashike kurubibe, I was tired, confused and alone.
nari ndushe cyane nzazaniwe kandi nari ndi jenyene. And that's all it took for me to break. Ivyo rero vyace bituma mpagarika vyose. Tired, confused, and alone. Ibi bituma jewe mpagarika nkatangwa kwiyumvira umuntu arushe, umuntu azazaniwe kandi umuntu ari wenyene. And I know that sometimes that's how we feel. Kandi ndazi yuko ibi kenshi natwe bidushikako. And in fact, this passage in 2 Corinthians 4 describes those same feelings. Kandi uyu murongo twasomye ngaho mu Bikorinto ba kabiri gice cya kane nawo nyene udusobanurira ivyo bintu nyene. Paul himself felt this way. Paulo nawe nyene yashoboye kwiyumva muri ubu buryo. He says we're hard pressed. Abati ngo turasugerezwa. And in our clay, sometimes we are tired and hard pressed. Kandi natwe nuko bidushikako aho usanga turushe kandi dusugerewe. Perhaps we're putting in long hours at work and it's exhausting us. Kenshi usanga bivana n'ibikorwa vyinshi tuba twakoze bituma turuha. Perhaps we're putting in long hours trying to find work and it's exhausting us. Kenshi bivana nuko ngene dushaka gufata umwanya muremure twiruka hirya no hino turondera akazi ivyo bikaturusha. Paul also says we might be perplexed, confused. Paulo nawe aravuga kandi turashobora no kuzazanirwa. Perhaps sometimes we wonder, do other Christians struggle with issues like I do? Hariho igihe kimwe na kimwe kandi twibaza ibibazo ni mbega abakristo bashobora guhura n'ibibazo nk'ibi jewe ndiko ndacamo. Perhaps because of trials, you're beginning to question whether God has his eyes on you. Kumbure igihe uri kuraca mu bihe bigoye by'ubuzima washaka kuvuga ati Imana ishobora kuba yankuye kwa maso yayo. Sometimes we do feel confused and perplexed. Ayo kandi kanda kubwiye yuko hari igihe tuzazanirwa kandi tukumva yuko ducitse intege mu buzima. Paul also said sometimes we feel persecuted. Paul avuga ngo hariho n'igihe twiyumva nk'abantu bariko barahamwa. Alone. Turi twenyene. Perhaps you face the challenges of each day with a gnawing sense of isolation. Kumbure buri munsi wamahura n'ibibazo bituma wiyumva muri ubu buryo nari ndiko ndavuga. No one else is really with you. Ariko kandi ukumva yuko uri wenyene atawundi muntu. Or perhaps you're aware of the fact that you may have acquaintances but no one really knows you well. No one knows you well. Hariho n'ikindi gihe ushobora kuba uri mu bintu ariko kandi ntihabe hariho umuntu azi neza cyangwa akuzi neza azi neza n'ivyo uri kuracamo. You feel alone. Ukumva uri wenyene. There might be some of you, in fact, I'm sure there are some of you, who have relatives or friends who tease you because of your old-fashioned, simple faith. Kandi ndazi yuko hagati yanyu hashobora kuba hariho bamwe muri mwebwe mu miryango yanyu mwateranijwe cyangwa mwasuzuguwe kubwo kwizera kwanyu. And in our clay, sometimes we have to say we feel broken. Kandi naho tuba natwe ivyo biradushikako bigatuma twumva tujanjaguritse mu mitima yacu. Sometimes losing hope. Hariho igihe dutakaza ivyizigiro. Sometimes thinking, like a man said to me a couple of weeks ago at a table, I'm lost. Hariho igihe bidushikako nk'uko hari umugabo mu mayinga make yaheze twicaye ku meza yambwiye ngo numva natakaye. Tired, confused, alone, and broken. Ndarushe, ndazazaniwe, ndi jewe jenyene, kandi najanjaguritse. Just like my friend, Alex. Nk'uwo mugenzi nyene Alex ukungene vyamushikiye. We have to raise those two questions I asked before. Rero dukwiye kwishura ibibazo bibiri nabajije mbere. Why is it that if we have this light in us, so much of the time I feel like a jar of clay? Ni gute nimba fise uyu muco muri jewe ariko kenshi nkiyumva nk'ibumba nyene riraho? And why is it that sometimes the light seems so covered up by my own darkness? None ni gute kandi uyu muco ushobora kuboneka nkaho umengo watwikiriwe mu buryo nisanga jewe ubwanje ndi mu mwiza? I gave a simple answer earlier. Natanze inyishu isanzwe mbere. This is not the world your hearts were designed for. Ukwiye kumenya yuko umutima wawe utaremewe mu kuba mu vyisi uko isi imeze. Here's a deeper answer. Iyi ni inyishu ikomeye dukwiye gutahura. God still allows Satan to prowl around the world. Imana iracemereye Satani kugendagenda yivuga nk'intambwe arondera uwarotsa hano. 1 Peter 5:8 and 9 say this. Petero wa mbere igice cya 5 umurongo w'8 n'uw'9 aravuga ngo
Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, nuko umwansi wanyu satani agenda yivuga nk'intambwe looking for someone to devour. arondera uwo arotsa. Resist him. Rero mumugwanye, Stand firm in the faith, muhagarare mushikamye mu kwizera, because you know your brothers and sisters throughout the world kubera yuko muzi neza yuko bene data bandi hirya no hino mu isi are undergoing the very same kind of sufferings as nabo you. nyene bariko baraca muri ivyo bihe bigoye mu buzima bwabo. The enemy is on the prowl, friends, Rero umugwanizi ariko ararondera uko arotsa na bene data, and he's ruthlessly committed kandi akora igikorwa ciwe n'ubuhizi n'ishaka ryinshi to causing us to be tired, kugira ngo atume turuha, confused, and alone and broken. tuzazaniwe, twumva turi twenyene kandi tujanjaguritse. We're in a spiritual battle of cosmic proportions. Rero dukwiye kumenya yuko turi mu ntambara yo mu buryo bw'impwemu. We may think our struggles are simply man-made or self-made. We may think our struggles are just man-made or ourselves. Turashobora kwibaza yuko inkomezi zacu zihagaze mu byo twebwe dukora. The larger truth is, even when our battles are a result of human decisions, Dukwiye kumenya yuko nubwo intambara zacu zihagaze mu ngingo cyangwa mu guhitamo k'umuntu, they're reflective of a titanic battle that's going on around us. ariko dukwiye kumenya yuko ivyo bigaragaza iyindi ntambara ikomeye ikoreka mu buryo bw'impwemu. Ephesians 6:12 says this: Mu Banyefeso igice cya 12 haravuga aya majambo, Our struggle is not against flesh and blood. intambara turwana siyo mu buryo bw'umubiri cyangwa amaraso, It's against the rulers, ahubwo turwana n'impwemu mbi, against the authorities, abaganza, abafise ubutware, against the powers of this dark world, abafise ubushobozi muri iyi si y'umwiza, and against the spiritual forces of evil. kandi n'impwemu mbi z'ahantu ho mu kirere. Those forces and the devil himself Ubwo bushobozi bwose bugaragaza Satani ubwiwe, are ruthlessly committed to attacking you. afise ishaka n'ishavu kugira ngo agutere wowe nanje. That's why we feel like jars of clay. Niyo mpamvu iminsi yose twama twiyumva nk'aho umengo turi ibumba. Friends, that's why we are jars of clay. That's why we are jars of clay. Egome, niyo mpamvu turi n'izo nzavya z'ibumba. But thank God, that's not the end of the story. Ariko kandi ndashima Imana kubera yuko atari ryo herezo ry'iyi nkuru. We have a treasure inside those very same jars of clay. Nubwo turi izo nzavya z'ibumba, muri twebwe harimo ubutunzi bw'agahebuza. Imana ihabwe icubahiro. Jesus Christ is Lord and lives in us. Yesu Kristo niwe mwami kandi aba muri twebwe. The same light of the knowledge of the glory of God Wa muco nyene wo kumenya ubwiza bw'Imana that's shown on Jesus' face bukayanganira mu ishusho ya Yesu resides inside you. nibwo butubamwo. The enemy attacks, but you have light inside you. Umurwaniza aragutera ariko wowe ufise umuco muri wowe. There's a titanic battle going on around you. Ari intambara yo mu buryo bw'impwemu iriko iragwanwa hirya no hino igukikuje, But you have light ariko inside of you. wewe ufise umuco muri wewe. It's the light of the glory of God. Uwo muco ni ubwiza bw'Imana. That's the treasure Ubwo of rero each nibwo one of butunzi. us who claims Jesus Christ as Lord. Ubwo nibwo butunzi umuntu wese buri mu muntu wese yizera yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe. And here I just have to say, if there are any in the audience today Shaka kandi no kuvuga ngo nimba hari umuntu ngaha hantu uno munsi who do not know Jesus Christ as Lord, ukaba uri hano utazi cyangwa utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, this is the day to make that decision. uyu ni umunsi wawe mwiza wo gufata iyo ngingo, Because you are under attack too. kubera yuko na wowe nyene Satani ntakimubuza kugutera. You are a jar of clay as well. Na wowe uri inzavya y'ibumba, You can have the light of the glory of God ariko kandi inside you. akarusho ni uko iyo wizeye Yesu Kristo bishobora gutuma wakira ubwo butunzi muri wowe ari wo muco w'Imana. Jesus said, He is the way, the truth, and the life. Yesu yaravuze ati ni jewe inzira, ukuri n'ubugingo. No one will come to the Father except through Jesus. Ntawe ushobora gushikira data adaciye muri Yesu.
Friends, I invite you to please consider that seriously. rero bakundwa ndabatumiye kugira ngo iki kintu mugifate nka nkama. And so, like my missionary friend Alex, sometimes we do feel tired. Nk'uwo mugenzi wanje Alex, reka ndakubwira yuko kenshi na kenshi twama twumva twarushe. And Paul says, though we may be hard pressed, we are not crushed. Paulo aravuga ngo naho umengo turiko turacinyizwa ariko ntiturasangangurirwa rwose. Isaiah 40:31 tells us, Yesaya 40:31 uratubwira aya majambo. those who hope in the Lord will renew their strength. Ngo babandi bizigira uhoraho bazokoma biyubura mu nkome zisha. They will soar on wings like eagles. Bazoguruka mu kirere nk'inkukuma. They will run and not grow weary. Bazokwiruka kandi ntibazoruha. They will walk and not faint. Bazogendagenda ariko kandi ntibazodendebukirwa. Because of the all-surpassing power of God. Kubera ubwo bushobozi bw'Imana yashize muri twebwe. Paul says, yes, sometimes we do feel confused, Paulo aravuga ngo hari igihe twumva tuzazaniwe, perplexed, twumva ducitse intege, but we are not in despair. ariko kandi ntabwo ivyizigiro vyacu vyaheze. Isaiah 42:16, Yesaya 42:16 aravuga ngo the Lord says, uhoraho aravuga I will lead the blind by ways they have not known. ni jewe nzorongora impumyi mu nzira zitigeze zimenya. Along unfamiliar paths will I guide them. Ni inzira abantu batazi niyo jewe nzobarongoreramo. I will turn the darkness to light Nzohindura umwiza kuba umuco. right before them. Kandi ndabikorera imbere yabo. I will make the rough places smooth. Nzohindura inzira zitameze neza kuba inzira y'iroro. These are the things I will do, says the Lord. Ibi nivyo jewe nzokwikorera, uku niko uhoraho agize. I will not forsake them. Sinzokwigera ndabatererana. Imana ishimwe. We may be perplexed, but we are not in despair. Turashobora kuba ducinyijwe ariko kandi ntituraherengetera. And like my friend Alex, sometimes we feel alone. Nk'uko nyene vyari bimeze kuri uwo mugenzi wanje Alex, kenshi twumva turi twenyene mu buzima. Paul says, though we may feel persecuted, we are not abandoned. Paulo aravuga neza ngo naho twohamwa ariko ntituratereranwa. The light of the knowledge of God stays with us. Umuco w'ubumenyi cyangwa wo kumenya Imana wamana natwe ibihe bidashira. Psalm says this, Muri Zaburi aravuga ngo I have set the Lord always before me. ngo nama mbona uhoraho igihe cyose imbere yanjye. Because he is at my right hand, I will not be shaken. Kubera yuko yanzigamishije ukuboko kwiwe kw'iburyo ntakizonyiganyiza. And we know Psalm 23. Kandi turazi Zaburi ya 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, Nubwo noca mu mwonga w'igitutu cy'urupfu, I will fear no evil. ntacyo nzotinya. You are with me. Kubera yuko uri kumwe nanje. Your rod and your staff comfort me. Inkoni yawe n'ubuhiri bwawe vyama bimpumuriza. Friends, we may feel persecuted. We are not abandoned. Bakundwa, turashobora kumva nkaho umengo turiko turahamwa ariko tumenye neza yuko tutaratereranwa. And sometimes we do feel broken. Hari igihe kandi twumva twajanjaguritse. Paul says we may be struck down, Paulo aravuga ngo turashobora kuboneka nk'abantu baterewe hasi but we are not destroyed ariko kandi ntiduherayo. because of the all-surpassing power that lives in us. Kubera yuko hariho ubushobozi bw'Imana budasanzwe Imana yashize muri twebwe. Psalm 34 says this, Zaburi ya 34 iravuga ngo the Lord is close to the brokenhearted. uhoraho ari hafi cyane y'abafise imitima ijanjaguritse. Are you brokenhearted? Mbega wowe ufise umutima umenetse? The Lord is close to you. Menya yuko uhoraho ari hafi cyane yawe. He saves those who are crushed in spirit. Arakiza ba bandi bajanjaguritse mu mitima yabo. Psalm 147 says he heals the brokenhearted. Zaburi 147 aravuga ngo akiza abafise imitima ijanjaguritse. He binds up their wounds. Agakiza, agasomora ibisebe byabo. Do you feel wounded? Mbega woba wumva ari nkaho warakomerekejwe mu buzima. He heals the brokenhearted and binds up the wounds. of Shaka those who yuko are umenya wounded. yuko akiza imitima ijanjaguritse imenetse kandi akanasomora imitima We yakomeretse. may feel broken. Turashaka kumva ari nkaho We may be struck twajanjaguritse. down. Turashaka kumva twaraterewe We hasi are not destroyed. ariko ntituraherengetera, ntiturahera. Why not? Kubera iki?
Because there's an all-surpassing power of God inside of us. kubera yuko muri twebwe hari ubushobozi bw'Imana buhambaye busumba ubushobozi ikindi kintu icyo ari cyo cyose. One more verse I want to refer to, uwundi murongo umwe nshaka kubabwira and it's verse 10. ni umurongo wa 10. I haven't read that one yet. umurongo wa Verse 10 10. It says this, we always carry around in our body the death of Jesus. haravuga ngo iminsi yose tugendana mu mubiri urupfu rwa Yesu, So that the life of Jesus may also be revealed in our body. ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mibiri yacu. This is another one of those verses, when I read it, I think, that sounds powerful. uyu n'undi murongo igihe ndiko ndawusoma numva urimo ubushobozi budasanzwe, But I'm not sure I really understand it. ariko kandi sinzi neza niba ndawutahura neza uko wari ukwiye gutahura. Commentaries tell us this. izindi sobanuro zigenda zitubwira ngo Paul was saying that in his humanity and frailty, it's all too apparent he's a jar of clay. aravuga ngo Pawulo mu kungene ameze nk'umwana w'umuntu arazi neza yuko we ari inzavya y'ibumba. The letters that he wrote are filled with examples of hardship, persecution, imprisonment. rero ivyo yariko aravuga ku vyerekeye uguhamwa, ingorane n'ibibazo acamwo, And he says, in that respect, in that way, abati muri ubwo buryo he carries around the death of Jesus. abati ivyo bituma atwikirwa n'urupfu rwa Yesu Kristo. In his pain and suffering, he was entering into Jesus' pain and suffering. mu mibabaro yiwe, mu ngorane, mu bimubabaza, ariko arinjira cyangwa yifatanya n'urupfu rwa Yesu Kristo. And in verse 10, he says to us, you too. ariko kandi ku murongo wa 10 yavuga ati ivyo si kuri jewe jenyene no kuri wowe na wowe niko biri. When we experience pain or longing or loneliness, we enter into the suffering of Jesus Christ. igihe cyose twumva tubabajwe, twumva dukomerekejwe, turi twenyene, turiko turaca mu bihe bigoye by'ubuzima bikatugirira nabi muri twebwe, tumenye yuko tuba turiko turifatanya na Yesu mu mibabaro yiwe. Like Paul, we always carry around with us the death of Jesus. Nk'uko byari bimeze kuri Pawulo, niko natwe bitumeze ko yuko dutwikiriwe n'urupfu rwa Yesu Kristo. Friends, when we experience the pressing and perplexing characteristics of life, we should wear this as a badge of honor. Reka ndakubwire yuko mukundwa, igihe cyose duhuye n'ibihe bigoye by'ubuzima, aho twumva dusuzuguwe, aho twumva turiko turahamwa, twirengagijwe n'abantu cyangwa turiko turababazwa mu buzima, tumenye yuko ari ikintu cy'agaciro ku buzima bwacu. It's a badge of honor. Ni ikintu cy'icubahiro kuri twebwe. We suffer, it's a badge of honor. Turababazwa, ariko ni nka baje y'icubahiro twambaye. We experience hardship, that's a badge of Turiko honor. turaca mu ngorane, umenye yuko izo ngorane ari baje y'icubahiro wambaye. We experience persecution, that's a badge of honor. Uriko urahamwa, menya yuko uko guhamwa ari baje ikikwerekana yuko uri umuntu w'icubahiro. Paul says, you carry with you the suffering of Jesus Christ. Paul avuga ati mwikoreye imibabaro ya Yesu Kristo. It means we enter into Jesus' death. Bisobanura yuko turiko turinjira mu rupfu rwa Yesu. And we know a little bit of what Jesus felt. Kandi turashobora kuba tuzi gatoya ivyo Yesu yaciyemo. Not long ago, I had a friend visit me in where I live in Colorado. Ntabwo ari igihe kirekire giheze, ari umugenzi yaje kundabahomba muri Colorado. The city that I live in is the home of the United States Air Force Academy. Igisagara bamwo nico umengo eta major yabo irimo. Sinzi. Air Force Academy. Documentation. Aviation, OK. It's the home of the Air Force Academy. En fait, niyo base ya aviation ya États-Unis aho iri mu gisagara bamwo. And when visitors come, there's a 10-minute movie that you can watch. Iyo haje abashitsi, hariho nk'amasinema, n'ibintu nk'ivy'amasinema ushobora kubona. It shows the training and the hardships that the cadets go through to become an officer. Rero barashobora kukwereka imyimenyerezo abantu bakora kugira ngo umuntu ashobore kuba umwe muri abo basirikare. They quote several of the cadets in the movie. Rero hariho ivyo berekana muri ayo masinema yabo. One of them said,
These have been the 4 hardest years of my life. These have been the 4 hardest years of my life. baravuga ngo uyu ni umwaka wa kane w'ubuzima bwanje, umwaka ugoye wa kane w'ubuzima bwanje. That's a cadet saying that Ya umva niko bavuga ni in the movie. And another one said, uwundi nawe agacavuga ngo almost every day I wanted to leave. abati ngo nk'imisi yose nama nifuza kutabaho. Another said, I wasn't sure I would make Kubaho. it. Kubivamo. Nama nifuza kubivamo. Another one said, I wasn't sure I'd make it to the end. Uwundi nawe agacavati sinarizi neza yuko noshika ku iherezo. But all of them end up saying something similar. Ku iherezo uwundi akavuga ikintu gishaka kumera nk'ivyo nyene. I've never regretted it. They all said something similar. Ku iherezo umengo bose bavuze ikintu kimwe. I'm sorry. They all, in the end, say something like, I never regretted it. Ku iherezo ni nk'aho bose bariko baravuga ngo ntabwo nicuza kubw'umwanya cyangwa imyaka ine yose namaze ngaho. It's the most significant thing I've ever done in my life. Kubera yuko ari ikintu kimwe cy'agaciro nashoboye gukora mu buzima bwanje. And my friend who was with me turned to me. Rero umugenzi wanje twari turi kumwe acarampindukirira. He said, wow, they sure don't soft sell this place. Soft sell. They don't make it sound easy. Bati ngo uri kuraraba ibi bintu umengo iki kibanza nabwo ari kibanza coroshe. And I thought, no, it only attracts the most dedicated men and women. Ncandavuga ati oya nticoroshe kubera yuko gikwega abantu biyemeje kugira icyo bashikako. Friends, it's the same with our journey. Bakundwa reka ndababwire yuko ariko bimeze no muri urugendo rwacu. There are some days we feel like I'm not even sure I'm going to get to the end. Hari igihe twumva mu buzima bwacu ari nkaho tutazoshobora gushika ku iherezo. There are days we say, this is the hardest thing I ever could have imagined. Hari igihe mu buzima bwacu tuvuga ati nimba ari ikintu kigoye nigeze gukora mu buzima ni ibinyene. What we need to know and believe is that at the end of the race, it'll be the most significant thing you ever Ariko did. kandi shaka yuko dutahura neza yuko ku iherezo rya vyose tuzotahura yuko ico twakoze yuko ari cyo gifise agaciro kurusha ibindi vyose twigeze gukora mu buzima. And so those of us who speak the truth about what God's word says, do not make this sound easy. Rero abavuga ukuri nk'uko ijambo ry'Imana rivuga bati mukwiye kuterekana yuko umengo uru rugendo ari ikintu coroshe. The truth is, there may be some days you feel hard pressed. You will not be crushed. Ukuri nuko hari igihe mu buzima bwawe uzokumva ari nkaho uriko uracinyizwa, uriko urakubitika. The truth is, there may be some days you feel perplexed. You are not in despair. Ukuri nuko hari igihe mu buzima uzokumva ari nkaho umengo watereranyijwe, wasuzuguritse ariko kandi ntabwo ukuweho, ntabwo waherengete. The truth is, there may be some of you in this room who are directly persecuted by family and friends. Ukuri nuko bamwe muri mwebwe mushobora kuba muriko murahamwa n'inshuti cyangwa n'abagenzi. What you need to know is, you are not abandoned. Icyo ukwiye kumenya nuko wewe utatereranijwe. The truth is, we may feel broken and struck down. Ukuri nuko dushobora kumva ari nkaho umengo twarajanjaguritse mu mitima yacu kandi yuko umengo twarateranijwe. But we are not destroyed. Ariko kandi ntabwo turasamburwa vy'ukuri. Why not? Kubera iki? Because of our own works? Kubera inkomezi zacu dukoresha? Because of our own effort? Kubera inkomezi zacu? No, you know the answer. Oya, inyishu murayizi. There's all surpassing power of the glory of God that Hari lives in us. ubushobozi twahawe buvuye ku Mana aribwo bwiza bwayo. This is what Paul is saying in verse 7. Ibi rero nivyo Paulo yariko aratwigisha muri umurongo w'indwi. We have a treasure in jars of clay. Turafise ubutunzi muri izi nzavya zibumba. And everybody can see the cracks. Kandi turashobora kubona ingaruka yavyo. But those cracks reveal the power of the light that resides Umuntu wese inside ashobora us. kubona iyo bumba, ariko iyo bumba irashobora kugaragaza ubwiza bw'Imana. And so, friends, I want to remind you of the glory of being a Christ follower. Rero mukundwa nshaka ndakwibutse ubwo bwiza buri muri wowe. It is a challenge. Iri ni kaburo. And if there are any of you here yet who have not accepted Christ, again, I invite you. Kandi niba hariho umuntu ari hano atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe, ndasubiye kandi kugutumirira. But I don't invite you by telling you, you will get rich.
sindiko ndagutumira nkubwira ngo uzoca uba umutunzi. I do not tell you, you will have power. Sindiko ndakubwira ngo uzoca uronka uzoba umuntu akomeye. I do not tell you, you will always have a soft life. Sindiko ndakubwira yuko niwizera Yesu uzoca uronka ubuzima nyene bwiyoroheje atangorane nimwe uzohura nayo. I tell you the opposite. Ariko nakubwiye ibinyuranye n'ivyo. There will be days you feel like a jar of clay. Hari igihe uzocamo mu buzima aho uzohura n'ibintu bikomakomeye bikubabaza. But like all of us here who are Christ followers, Ariko nk'uko bimeze kuri umwe wese hagati yacu kuri twebwe twizeye Yesu, there's an all-surpassing light. hariho umuco twakiriye muri twebwe. The glory of God Ubwiza bw'Imana that's shown on the face of Christ bwa bundi bwamurikira mu nyonga za Kristo lives in you. buba muri wewe. Yes, Hashimwe. Amen. Thank you, friends. Imana ibahezagire.